rukokoma y'ibihangange vya CNDD-FDD. Hari amakuru dukura hafi yabegereye President Ndayishimiye yemeza ko mu mpera y'indwi iheze haba inama idasanzwe hagati y'abagenerali bahoze bagwana muri CNDD-FDD. Icagize iyi nama idasanzwe nuko yitabiriwe n'abagenerali n'abategetsi bakomeye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi mu nzego z'umutekano ndetse na politike ndetse no mu mugambwe batarenga 10. Ni inama bivugwa ko yabereye iwabo wa President Ndayishimiye mu Kibimba, aha akaba ari muri commune Giheta. Nkuko tuza kubasangiza amakuru dujeje kuronka y'ivyo bavyarigiwe muri iyi nama, tubabwire ko ari inama yitabiriwe n'abantu batarenga 10. Abo hakaba harimwo President Ndayishimiye ari we yatanze ubutumire kuri ivyo bihangange, hakazamwo General Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika, akaba n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Hakazamwo kandi Reverend Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Hazamwo General Prime Niyonga atwara igisirikare cy'u Burundi, General Estienne Ntakarutimana batazira Steve uyu yahoze atwara iperereza ry'u Burundi. Hazamwo General Gabriel Nizigama batazira Tibiya uyu yahoze ari umuyobozi mwishikira wa President Nkurunziza na President Ndayishimiye. Hazamwo kandi General Joseph Ngendabanka batazira Wariyoba ajejwe kugura no gushingura ibikoresho by'igipolisi. Akazamwo General Christophe Manirambona batazira wa Kenya asanzwe ari cegera cy'umukuru w'igipolisi. Akazamwo n'umugenerali batazira Gipfungu yahora muri Amerika. Nibindi vyinshi tugiye kugaruka ko muri vyabereye muri inama vyose muraza kumviriza ko ari ibidasanzwe. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko muri kano kanya. Ni inkuru idasanzwe iriko iravugwa mu gisata ca politike gusa kandi nanone ikaza guhura n'igisata cy'umutekano nkuko tuza kubigaruka ko. Ni inkuru turaza kugaruka ku nama idasanzwe yahamagajwe na nyenicobero mukuru w'igihugu cy'u Burundi President Varisito Ndayishimiye. Ndetse kandi kimwe mu vyatumye iyi nama iba umwihariko udasanzwe nuko yabereye ibo wa President Ndayishimiye mu Kibimba muri commune Giheta nkuko ndaza kubigaruka ko. Bamwe bati bo baraganiye ko Bunyoni yoba agiye kurekurwa, abandi bati bo baraganiriye ivyo umugambi wo gusubiza hamwe kwabahoze muri CNDD-FDD mbere ko bimaze igihe bigaragara ko hari icuka kibi mu ba generali bahoze bahoze bagwana ku rugamba rwa CNDD-FDD. Kandi none bamwe bakaba bavuga ko iyi nama yo baratumijwe ko mu mugambi w'intambara. Ese nibiki vyaganiriwe ko muri iyi nama nizo tugira turabe ko ufite subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utojucikanwa nayo dushikiriza usangize kandi ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ndabaye kaze muri ano makuru. Vyagiye biravugwa inama zatumirwamwo ibihangange, akajayo ibihangange mu nzego nyinshi zitandukanye. Gusa iyi nama yo yatumiwemwo abantu bake cyane bazi ivy'urugamba rwa CNDD-FDD, ivya politike ya CNDD-FDD ndetse n'ivya politike y'igihugu. Kibimba, inama rukokoma y'ibihangange vya CNDD-FDD. Nkuko natangwe mbivuga amakuru dukura hafi yabegereye President Ndayishimiye adushikiriza ko mu mpera y'indwi iheze haba inama idasanzwe hagati y'abagenerali bahoze bagwana muri CNDD-FDD. Iyi akaba ari inama yabereye iwabo wa President Ndayishimiye mu Kibimba muri commune Giheta. Isoko ryacu ahariko harabera iyo nama yagize ati iyo nama ntiyari isanzwe na gatoyi. Ni inama yatangwe kuwa gatanu isaha 11 z'umuhingamo irabandanya kuwa gatandatu gushika isaha 4 z'ijoro. Abahitumiwemwo vyari bihangange ivyahoze bigwana muri CNDD-FDD. Nta muntu atagwanye yahitumiwemwo. Abo niboneye ubwanje ni President Ndayishimiye umukuru w'igihugu, akazamwo General Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere, Reverend Ndikuriyo umunyamabanga w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, General Prime Niyongabo atwara igisirikare, General Etienne Ntakarutimana batazira Steve yahoze atwara iperereza,
Gabriel Nizigama batazira Tibiya yahoze ari umuyobozi mwishikira wa Perezida Nkurunziza kandi none akaba yarabaye umuyobozi mwishikira mu biro kwa Perezida Varisito Ndayishimiye. General Joseph Ngendabanka batazira Wariyoba ajejwe kugura no gushingura ibikoresho by'igipolisi. General Christophe Manirambona batazira wa Kenya sanzwe ari cegera cy'umukuru w'igipolisi, akazamwo umugenerale batazira Gipfungu yahoze muri Amerika n'abandi. Biragoye neza kumenya ico bayivugiyemwo, ariko twebwe twumvise ngo ni inama yo gusubiza hamwe. Muti rero ivy'inama bimeze bite? Ese Bunyoni yoba agiye kurekurwa? Kuba iyo nama yaratumiwemwo General Gabriel Nizigama batazira Tibiya na General Esine Ntakarutimana batazira Steve, bamwe bati ni ikimenyetso cerekana ko bishoboka ko iyo nama yari ifise intumbero yo guheza indyane zimaze igihe hagati y'ibihangange vya CNDD FDD. Kuva General Bunyoni, General Nizigama na General Ntakarutimana bakuwe mu mabanga muri Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2022, agakurikira ifatwa rya General Bunyoni muri Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2023, icuka cagumye kiba kibe cyane hagati y'ivyo bihangange. Mbere binatuma mu bagwanyi ba CNDD FDD bahaguma ibihuha bitangwa mu ntamatamako President Ndayishimiye ashobora gutembagazwa umwanya wari wo wose. Izi nzankano rero zarateye ubwoba President Ndayishimiye kuva hatangwe kunugwanugwa ko General Gervais Ndirakobuca na Reverend Ndikuriyo nabo bari mu biyunze ngo bagwanye President Ndayishimiye. Gutuma ko bino bihangange vyose kurugiwe mu kibimba n'inzira President Ndayishimiye yibaje ko yo mufasha gusubiza hamwe n'ibihangange imbere y'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2025, maze abagumya banga bajane mu matora bafatanye. Ikindi kandi ngo coba gitera ubwoba President Ndayishimiye nuko izi ndyane zikomeye mu gihe ibibazo by'ubutunzi bisa n'ivyamunaniye. Amakunga akaba yarataye icizere yaramufitiye, arabona ko atari akanya keza ko gusekana n'abakiba wiwe muri CNDD FDD. Kimwe mu bibazo President Ndayishimiye yategezwe gutorera umuti n'ingene azorekura General Alain Guillaume Bunyoni aherutswe guhabwa igihano cyo gupfungwa ubuzima bwose no kunyagwa amatungo yiwe. Mu gihe General Gabriel Nizigama batazira Tibiya na General Etienne Ntakarutimana batazira Steve bagarukanywe mu ruhongore, nivyoroshe kugumiza mu munyororo wo vyitwa ko bo bari basangiye umugambi wo gutembagaza President Ndayishimiye naho bo batahagaritswe. Bunyoni yasanze mu munyororo kandi abandi basirikare n'abapolisi bagizwe ko bagerageje gutembagaza President Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2015, kandi nabo nyene bahawe igihano nk'icya Bunyoni. Bamwe bati none Ndayishimiye azorekura Bunyoni areka abandi. Ese Ndayishimiye aranati bamwe bati Ndayishimiye aranatinya kirekurwa rya Bunyoni rizotuma ca akomera agakundwa mbere akanahava ashikira intumbero yo kumutembagaza. Atari kwiye Bunyoni naho bizogurana uko gusubiza hamwe gushoboka neza. Abandi bati hoba hari umugambi w'intambara. Iyindi ntumbero y'iyi nama yoba yarifise yoba ijanye no kuvugana ivy'intambara ziri mu karere, aho ubutegetsi bwa buriko butegurana na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo intambara ikomeye mu karere. President Ndayishimiye akabona ko bihambaye ko abahoze bagwana muri CNDD FDD baba bafatanye mu gihe cy'iyo ntambara, naho bafise byinshi bapfa abana bategetsi barafatana iyo hageze ko bumvikana kugwana nabo bita banse bo mu karere. Mu nkuru izoshirwa abonejo tuzobageza ko ibimenyetso by'imyiteguro y'intambara ikomeye biri mu gisirikare cy'u Burundi. Bamwe bagahera bibaza uti ese ubwo biroroshe ko abasendede FDD basubiza hamwe iyo bamaze gucanamwo? Mu mateka y'abasendede FDD iyo bacanyemwe ntibasubiza hamwe, ahubwo haraba uruhande rwiganza rukanesha urundi. Niko vyagenze igihe Jean Bosco Ndayikengurukiye yatembagaza Leonard Nyangoma, niko vyabandanije Petero Nkurunziza na Hussein Rajabu batembagaza Jean Bosco Ndayikengurukiye. Bageze ku butegetsi ivyabandanije gutyo, mu gihe President Nkurunziza yikura ku ruhande rwa Hussein Rajabu mu mwaka wa 2015 naho atandukana n'abiyamirije ikiringo ca gatatu bari kumwe na General Godefroid Niyombare n'abiswe abafondeye. Hatangura ibihuha bivuga uko tumvikana mu butegetsi mbere bakanabibeshuza, ariko vyama birangira impande zihanganye zisekanye. Iyo rero abasendede FDD bakoze amanama bita ayo gusubiza hamwe, nivyo bita mu Gifaransa gagne du temps.
impande zose ziba zibona ko zitararonka ingufu zikwiye zo gusekana. Rumwe rwose ruba rugiye kwiga uko ruhira kunesha urundi. Muri kahise cyabonetse nuko umukuru w'igihugu ariho kenshi atomborera mu kanya baba bihaye. Bamwe bati tubihe iminsi. Hari indi nkuru tuzogaruka ko ku munsi w'ejo nimuzocikanwe nayo irabana n'ubundi n'ingene hariko haraba imyiteguro idasanzwe mu gisirikare c'u Burundi. Mu yandi makuru kandi komine Gihanga bamwe bati ninde ariko aranyuruza aba bantu bose. Ni mu gihe nkuko mu nkuru twaduhejeje kubashikiriza twababwiye ko kuwa mbere uheze igenekerezo y'icenda ku kwezi kw'icenda uyu mwaka w'2024 hari haramukiwe kunyuruzwa Merance Ndayizeye yari amaze hafi imyaka 2 arongoye umutumba wakagwema ya mbere muri komine Gihanga. Uyu akaba ari umunywanyi wa CNDD-FDD atarakundwa n'abatwara umugambwe. Uyu yari yama ariko aratumwa ko mu mugambwe kwisigura. Yari yagiranye ikibazo na Olivier Nahimana atwara imbonera kure muri komine Gihanga. Uyu akaba yamusaba guheba uburongozi bw'umutumba ngo haje murumuna wa Olivier anamwagiriza ko azotuma CNDD-FDD itsindwa muri Kagwema. Mu bamunyuruje haravuzwemwo umukozi w'iperereza yitwa Ramberi. Haravugwa Nestor Munezero batazira Mbike. Igihe Merance Ndayizeye yanyuruzwa yahamagawe na telefone 6907156 ngo bahurire kwibarabara RN5 aho rihurira rya 5 rya Gihanga. Iyo nimero twasanze ari yangenda hayo Jean Claude avuka mu Ndava muri komine Buganda wo mu ntara Cibitoke agakorera iperereza muri komine Mutimbuzi. Merance Ndayizeye yatwawe n'abari muri kamyonete double cabine yera ifisi ibiye bitabona. Ubugira kabiri aza ni Jean Marie Bizimungu. Uyu akaba ari umugwiza tunga avuka muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza ariko akagira urugo kumutakura mu gisagara ca Bujumbura. Jean Marie Bizimungu yanyurujwe ku igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa gatandatu y'umwaka w'2024 mu gihe yaravuye Gihanga ahitaniza imfungurwa abungere. Acafatwa n'abambaye impuzu z'igipolisi ageze hafi ya Shanike ibujumbura yinjizwe imodoka ya taxi. Kuva ubwo nta gakuru kiwe. Haravuzwe abakozi b'iperereza Gihanga baba barabigizemwo uruhara. Haravuzwe kandi umukuru w'iperereza mu gisagara ca Bujumbura mu boba baragerageje guhuvya abariko barondera Jean Marie Bizimungu. Ubwira gatatu akaza ari Guillaume Gahungu. Uyu akaba ari umwigisha wa ITAB Gihanga. Yahoze aserukira umugambwe MRC Rurenzangemero yaheruka kwinjira muri CNDD-FDD ku igenekerezo ya 17 ndamukiza uyu mwaka. Guillaume Gahungu yirigwanye n'imbonera kure Nestor Munezero batazira Mbike bongera baragoroberezanya isazi ibiri. Mbike rero nibwo ajanye Gahungu ku ipikipiki batera baja kuri RN5 hamwe nyene Merance Ndayizeye yaherutse gufatirwa. Haravugwa kamyonete Toyota Hilux cabine yera yoba ifisi ibiye bitabona ko yagijanye Guillaume Gahungu. Kuvubwa nawe nta gakuru kiwe. Ku murango hakaba hari kamyonete zibiri z'iperereza zari zagumye zitembera Gihanga, imwe iravamwo n'abagiye kuraba neza urugo rwa Guillaume Gahungu nkuko makuru yacu tubibona. Nirako kandi uwanyurujwe wa kane ari David Bamporiki. Uyu akaba ari umunywanyi w'umugambwe SNL ava mu Kagwema muri komine Gihanga. Mu mwaka w'2015 uyu yarigeze guhungira muri Kongo ahunguka n'umuryango we muri mu mwaka w'2018 abanje kuronka urusha rwa mustaneri wa komine Gihanga. Kugira rero yikingire David Bamporiki yagerageje kwiyogereza Olivier Nahimana arongoye imbonera kure muri komine Gihanga. Ariko kwigenekerezo ya 21 ruhuhu mu mwaka David Bamporiki yirigwanye na Olivier Nahimana mu nyuma bajana gusangira icupa mu kirabo mu Kagwema. Aho niho David Bamporiki yakuwe n'abagabo bari bambaye impuzu z'igipolisi bari muri kamyonete Toyota Hilux double cabine yera ifisi ibiye bitabona. Kuva ubwo nta gakuru kiwe. Hakazamwo George Nimbona batazira Manyenye. Uyu ni umunywanyi akomeye w'umugambwe SNL muri zone Buringa komine Gihanga. Kuva ku mugoroba nawe w'igenekerezo ya 29/0 uyu mwaka w'2024 Manyenye yari kasangira agacupa n'abagenzi mu kirabo cyo ngaho iburinga. Niho rero yafatwa n'abagabo 6 bafise ibigwanisho bari muri voiture Toyota Spade isa n'ubururu.
akiza aho mu kirabo hari imbonera kure zibiri zari zaje zicunga George Nimbona kuvubwa nta gakuru ka George Nimbona batazira Manyenye. Hakazemo kandi Samuel Mukeshimana, uyu akaba ari umupasiteri mu ishengero rya Erayono muri village ya gatanu Igihanga. Kwigenekerezo y'umunani ukwezi kw'icenda umwakwezi w'ibihumbi 2023 mu gihe yariko arafyatuza amatafari ku muzinda, Samuel Mukeshimana yaranyurujwe n'uwatwara iperereza mu ntara ya Bubanza Germain Tangishaka. Yamuhamagaye ngo afise ica mubaza acarirwa kamyoneta Toyota Hilux double cabine yera ifise ibiyo bitabona, abarafashwe gutyo. Pastor Samuel Mukeshimana yamaze hafi amezi abiri atawuzi yari. Ico gihe cyose yariko arahohoterwa bikomeye ku gicaro gikuru c'iperereza Bujumbura. Yakubitwa abazwa amasengesho yakoreye General Bunyoni ngo azoba umukuru w'igihugu. Amaze kuba intere hamwe babona ko ageze ku kanyuma, Samuel Mukeshimana yarasohoye iperereza aje gutabwa kwibarabara, Imana irakinga aronka abamutora aravugwa arakira. Ugirindwi ni Desire Sindayigaya yari umuganga w'ibitungwa wa zone Buringa muri commune Gihanga. Hari mu gatondo ko kugenekerezo ya gatandatu kwezi kw'icenda umwakwezi w'ibihumbi 2023 Desire Sindayigaya yabanje kuja kuraba inka ziwe aho Iburinga, niko kuvayo aja kugura umuti kuri pharmacie vétérinaire y'Iburinga. Mu gihe ariko araganira n'ukora muri iyo pharmacie niho haza umuntu ahamagara Desire Sindayigaya ngo hari uwumurondera. Uyamurondera yari Germain Tangishaka yatwara iperereza mu ntara ya Bubanza. Agishika ku modoka kamyonete Toyota Hilux double cabine yera ifise ibe bitabona, Desire Sindayigaya yayinjijwemwo ku nguvu, abaranyurujwe kuvubwo nawe nta gakuru kiwe. Bamwe bati ni bande rero bakora aya marorerwa? Hari amazina amaze kuboneka muri bino bintu nkuko tuzoyagarukako. Akaba arimwo imbonera kure Nestor Munezero, akazamwo inderesi pereza yitwa Ramberi, akazamwo umukozi pereza Ngendahayo Jean Claude, umukuru w'imbonera kure muri commune Gihanga Olivier Nahimana, ndetse n'abatwaye pereza mu ntara ya Bubanza harimwo Germain Tangishaka ndetse na Ponsier bigira ubuhiriwe. Akazamwo Leopold Ndayisaba umuseneri wa commune Gihanga, akazamwe kandi n'amakuru duhejeje kuronka y'uwitwa Deon Sabimana batazira Muhumure arongoye imihari komoka kuri CNDD-FDD mu ntara nshasha ya Bujumbura. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyende subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo toje cikanwe nadushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure no muhuza TV Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko mu urakora.